Inyuma y'ishingwa ry'imigwi ijejwe gutunganya amatora mu ntara zose zo mu Burundi, mu mugwi sepi wa hano mu gisagara ca Bujumbura, aho twashoboye guca kuri uno wa mbere, batumenyesheje ko bamaze kuronswa ibikoresho bitari bike. Ivyo navyo bikaba bigizwe na cane n'imashini zo mu biro, intebe, amameza, ibitabo byo kwandikamwo n'ibindi bikoresho hatibagiwe n'uburyo bwo kwiyunguruza. Abarongoye sepi ya Bujumbura bakaba bemeza kandi ko n'ibindi bikoresho bazobironswa igihe vyokenerwa. Ku kibazo kijanye no gushiraho abagize imigwi ijejwe gutegura amatora mu makomine yose ya hano Bujumbura, batumenyesheje ko abo bose bajejwe gutanga amazina bariko barabikora ubu, kandi ko bazokwakira amazina bisunze amakomine 13 agize igisagara ca Bujumbura. Ivyo bakabivuga bishura abo babibaza ko bazokwisungwa ya ngingo y'amakomine 3 kuko iyo ngingo itaraja mu ngiro. Turavye ingene badushizeho bakurikije amakomine 13 kwa dusanzwe dufise abari mu mugwi w'intara bangana n'amakomine 13 y'igisagara ca Bujumbura, ari mu gisagara ca Bujumbura. Ubu bose bariteguriye guca nabo nyene mu kiringo bitarenga imisi 3 gushira mu bitabo vyabigenewe ayo mazina bazoba badushikirije. Hama duheze rero tuvyige idonido. Turibaza yuko iyo ngingo yo kugira amakomine 3 ishobora kuzokurikizwa inyuma y'amatora 2015. Ubu dukora dukurikije aya makomine asanzwe hari ubu, ko atategeko rishasha rirahindurira hasanzwe. Tukabamenyesha ko abajejwe umugwi sepi w'Ibujumbura biteze kuronka amazina yose y'abarungitswe ngo baje mu migwi sesi y'amakomine mu misi 3 uhereye kuri uno wa mbere.